And I'm really enjoying seeing all your faces. kandi ndiko ndanezerwa no kubona isura zanyu mu maso hanyu ingene munezerewe. Because I'm missing my grandbaby. Ivyo bica bituma nanje nkumbura umwuzukuru wanje. Irerero ry'impfuvyi Umusamariya w'imbabazi riri ku mutumba wa Buye ni muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera ryagendewe kuri uyu wa 13 Nyakanga n'umuvugabutumwa Reta ava muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yakiriwe n'uwashinze iryo rerero ry'impfuvyi Pasteur Denise Nkurunziza. Uwo mushitsi yarazanywe no kuraba uko abo bana babayeho. Pasteur Denise Nkurunziza yashinze iryo rerero yashimye urwo rugendo rw'uwo mushitsi kuko ngo gwerekana urukundo afitiye ibibondo, akaba yaboneyeho kumubwira ubuzima bw'ivyo bibondo. Rero turashima Imana ko abana bafise amagara meza nubwo hari habagwaye ingwara zidasobanutse hariho ugwaye ingwara sinzi ukuntu ameze ubu. Twarabuze umuti wo muvura, abaganga barakoranye, aho duheruka kumuvuza hakoranye abaganga 4 baravugana ukuntu bomuvura mugabo ntivyakunze. Urumva arababaye cyane, ntituzi ingwara yariyo ariko dusenga Imana ntibe yandukira. Turashima Imana ko abandi bafise amagara meza, nawe urabibona nyene ko bameze neza. N'umunezero kurera ababebe nasanze ari ikintu kiryoshe cyane, gitera umunezero kubera abana bakura ubabona nk'abo jo bundi nazarutu bebe uje rero ukabona bariko baragusanganira biranezereye cyane. Uwo mushitsi akaba nawe yashimye uko abana bafashwe neza n'ingene bitaweho n'abarezi. Yasabiye umugisha abarezi bose bareze abo bana. Pray that every day Ndasenga kugira ngo buri munsi you will wake up full of confidence. muze mwame muvyuka mwumva mwuzuye ubushizi bw'amanga. You will know that the Lord is your shepherd, Muvyuke muzi yuko uhora hari umwungere wanyu, that you lack nothing, ko ataco muzokena, and that as you give, kandi nimwatanga you will receive. ivyo mutanga nivyo muzoronka So namwe. don't ever forget Rero nimuze mwigere mwibagira you are a daughter of the King. yuko muri abakobwa b'umwami, You have royal blood in your veins. mufise amaraso y'ubwami mu mitsi yanyu, You have access to the King. murafise uburuhusha bwo kwegera umwami Direct access. ataho murinde guca mukigira mwebwe nyene ubwanyu. You're in his family. Muri mu muryango He wiwe, loves you. irabakunda He will provide for you. kandi izobaha ibyo mukeneye byose. Trust in the Lord with all your heart. Mwizigize uhoraho imitima yanyu yose, He will lead your path. nawe azobaha ibyo imitima yanyu ikeneye. Shadrake niyo nkuru arongoye uruganda ruhingura umukate mu gisara ca Ngozi Betel Top Company yari yaherekeje uwo mushitsi, akaba nawe yaciye yemerera iryo rerero ku izina ry'umuryango wiwe yuko agiye araronsa umukate w'abana burindwi mu kiringo c'umwaka wose. Mu kwifatanya namwe nta bintu byinshi kumbure je nshoboye, mugabo ibyo nshoboye muri je ndavyita ko atari bito. Vy'Imana yaduhezagije muhira mu muryango, yaduhezagije gutunganya igikorwa gukora umukate tafise burangeri. Tuzohora twarungikira umukate rimwe mu ndwi. Tuzobikora ikiringo c'umwaka. Nyuma y'uwo mwaka nihagira ikindi Imana izoba yavuze tuzoheza tubamenyeshe. Pasteur Denise Nkurunziza yashimiye uwo muryango wa Shadrake niyo nkuru kubw'igikorwa wiyemeje kuzokorera impfuvyi zirerewe mw'iryo rerero Umusamariya w'imbabazi. Bibiri ivuga ngo uhaye umuntu atishoboye ngo abaguranye Imana. Dusaba ngo Imana izobibahembere byinshi cyane, ibahemba amagara meza, ibahembe ibikorwa ko bitera imbere, aho muzoba mukuye muzogira inyungu iza kuzuza aho mwakuye ibyo mwahaye aba bana b'impfuvyi. Irerero ry'impfuvyi Umusamariya w'imbabazi ry'ibuye rireze gushika uno munsi abana 42 bakaba bafashwa n'abarezi 22.
hambavu yaho hakaba hari n'abandi 11 barerewe mu gisara ca Bujumbura. Pray for your divine mercy turasavye ubuntu bwawe n'ikigongwe cyawe every day of their life. buri munsi kibe kuri bo. We love you, Lord. Turagukunda mwami. We pray all these things in Jesus' mighty name. Dusenze ibi byose mu izina ry'ububasha rya Yesu Kristo.